Zaba ikanzu z'amajinisi z'abakobwa turazikora. Nkizi ni modele twa dukora. Izi zose nizo twa dukora, izi zose murazibona. Iyo complet uko nyene. Go iyi complet uyifuje hari gihe umuntu usanga yifuza nko gushira ko gashati kandi katariko. Izi zose nizo twa twarabakoreye abakiriya abakobwa. Hariho ijinsi dukora dusanzwe dukora zirenze nizo twaberetse. Yego. Nkizi ni jinsi. Nkizi ni jinsi twadukora ku buryo umuntu ayifujije tuyimuhereza atana kimwe bayisabwe. Kandi turashira ko n'amanimero ku buryo umuntu impuzu aza atora gusa atirirwa aripima. Izi ni jinsi mwakoze. Izi ni jinsi twakoze izi zose ni pantaro, jinsi twakoze. Niba tugendere badushorere batwizere turashoboye. Babashigikira. Niba dushigikira ubushigikira ko habona ko kwambere dushaka suko boduhana amafaranga. Baradushora no kudushorera bakaba dushigikiye. Turi mu gihe 2040 Burundi azoba ari igihugu cifashe nitwa baturi kumwe twese bizoshoboka. 2060 dufise imbona kazoza yuko tuzoba ari igihugu giteye imbere. Mbega inganda mwene izi dufise uruharo rwaye kugira ngo dushobore gutera imbere vyihugu. Ni costume tuzikora neza ku buryo buhagije kandi dukoresha n'ibikoresho bihambaye gose. Ibikoresho bihambaye gose ku buryo costume ikorewe ngaha uyambaye atamuntu ayitandukanye ni costume yaguzwe miliyoni 2. Ibi ni ibintu noshingira intahe n'abamaze kudukoresha ko barabizi. Hari umuntu twadukika navuze ati eka shawe ino avuga kwera yarose niyo mutaha. Tijewe ino diplome yanje narabuze naho ndayitwara. Mbega ubu kwiga birakwiye gusa kugira ngo umuntu ashobore guterera mu iterambere ry'igihugu. Badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa, Dubai eka n'ahandi, Simo Training Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu. Uretse kwidandazwa vyanyu bishika ku mwanya, Simo Training Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazwa kanaka yifuza ndetse no kubipakira ugakora igikorwa cyakujanye unezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize. Muri Simo Trading Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi. Mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firm tusange ku biro byacu biri kuri Boulevard de Diplona mu nyubako ya Global Business 13 Bekans. Sange muduhamagare kuri 66 539 768. Sange mutwakure kuri uteranye 86 152 ubusa 4 61 48 31. Sange naho usubire mutwakure kuri uteranye 86 131 57 91 ubusa 9 46. Muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye na muherereye ndabura ko je ni juste galakade mfumoresa kebla mashini black yellow camera mwitu musaza ndakubwira kuno munsi nje kubereka uruganda usanzwe rukora impuzu ijana kwijana made in Burundi kwa kuri ahandi yabiza abahungu yabiza abakobwa kwa kuri ahandi wiyumvira uno muntu kuva mu ntara nziza ya Muyinga akiga amashure mato agahereza amashure yisimbuye mu ntara nziza ya Kayanza mu nyuma akiga marketing byagenze gute kugira ngo aze gushona afise intumbero yahe ndabura kuno munsi twatembereye umuryango house fashion kwa kuri ahandi ndabura kuvyo bazikomera kumana nanje byo camera mwitu musaza Jesse ndahindura nitwa juste gale kedrum fumoresa black man shori black ni wasanga ritukuye izoba yagiye mu isabuni kwa kuri ahandi ndabura ko vyo bazikomera byamasikuzane ini poem idasanzwe ndakora busa yakuba boyo turaramukije tohana karibu murakoze cyane ego muraberewe gose murakoze cyane aho tuvuye ko ari ishati mwikore yego cyane gose niyo twakoze turafise ibitambara dufise n'abafundi babishoboye yego n'ivyuma babishoboye yego kuba tamuzi Rukundo Serious ninde jewe nkuko wabivuze nitwa Rukundo Serious mvuka mu ntara ya Muyinga muri zone Ruzo ku mutumba Kidasha nkaba sanzwe mbangaha ibujumbura nyene mu Gihosha muri quartier Muyaga aho beshi bita mu Gasenyi hanyuma kubijanye navyo naho naba naraciye n'amashuri naciyemo amashuri y'intango ariyo bita école primaire nayize mu Ruzo niho namariye na secondaire namariye kuri lycée Gatara mu Kayanza université none namariye kuri université de Tanganyika ngaha mu Kigobe nize ibintu bijyana na marketing
niyo mpamvu nashimye no kubikurikirana nemera no kugerageza ngo mpange ndabe nihangira imirimo ndabe ko nshobora gufashanya n'abandi kugira ngo twese turonke ikijumba. Umuntu yize marketing yego abo mutayeri gute vyagenze gute gutangura bino bintu? ni ukuvuga ngo jewe nari nsanzwe nshonesha impuzu nkashonesha nkasanga aho nashonesheje tugirana ibibazo. Yego ndavuga nti ibi bintu uko biri kose mbona arakazi kandi n'akazi umuntu yovyaza umusaruro. Yego navyumvira n'igihe kirekire haraciye natangiye kuvyumvira mu mwaka wa 2021 kubera ko uburyo butankundira nagenda bikora gake gake ndavyumvira nanduruka ndabishira mu ngiro mu mwaka wa 2023. uvuze ati uburyo ntibwagukundira? uburyo ntibwari bwankundire nubwo n'ubu butarankundira neza ariko nagiye ku kivi. Tuvuge ko ico gihe wari ufise ububamfu? Sinari mfise ububamfu ariko imbaraga ntizanyemerera gutangura umufuko. Ego ama icyumviro yo kucyumvira maze kuja ku bantu nkashonesha impuzu nkabona igihe twavuganira cyo bazimpera nkabona hari n'abandi bantu bigenda uko nyene naravuze nti ibintu mbega umuntu yo bikora akabikora mu buryo bwiza mu buryo budateranya n'abantu canke ngo utange gahunda zitarizo programa zitarizo mbega nta kuntu nanje no bikora ndiyumvira ntange ndabishira mu ngiro ndabize mu ngiro kandi cyumviro caje mbona yuko hari n'abandi bantu dushobora gukorana nabonye twese tukaronka ikijumbu ntangura kurondera abantu dufashanya nubwo bitari byoroshe tutangura ku mashini naziguze ari mashini zibiri z'amakaziyo turatangura uko nabona umenga vyokunda niko narondera uko ndiko nashobora kuronka ni mashini n'abandi bantu bashobora gushiramo mu nyuma nabitangura nka mendevre ariko ndabona ko uko nabishaka mendevre ndabona yuko gukora akazi k'abantu banzaniye amatisi ndabona yuko atari ibintu byokoroha kugira ngo ngire kinini ndonka. Ndiyumvira gutangura kuza ndazana udutisi buke buke dushona uduhuzu tugurisha canke dushona kuri commande y'umukiriya. Mu nyuma rero niho navuga nti ko twatangure mu Gasenyi turamuka tuza ngaha mu gisagara nyene hagati. Yego maze gushika mu gisagara hagati novuga ko abakiriya biyongereye gusumba uko bari bangana kuko mu isite no mu gisagara hagati hariho gusumbasumbana gatoya. Abakiriya bamwe re baza barambaza ngo mbega ntazishonye zihari ku buryo tutarinda kurindira. Bituma rero niyumvira ikijanye nuko nshobora gukora impuzu zikaguma ngaho bakaza bazitora. Kandi narabonye ko igihe natangiye gukora cyane cyane ku mashati narabonye yuko byagize umusaruro gusumba yuko bajya abantu baza kurindira kuko nabarindira nawe ubujye ushaka ntucuburonka direct mugabo wakoze utuma ubwo mukora ibindi ariko ufise ibindi bintu umuntu ashaka kuza karonka biri ngaho nyene. Rero nca ndiyumvira ntangira gukora amashati ko n'amajersey ndayafise nari sanzwe ndakora no mu Gasenyi ariko sinabwabone ko nshobora gukora jeans nkari umuntu aza kuyigura nko navyifuza kubera ko wanashaka byari byo kuko ico gihe uko nakora nivyo nakoresha ntivyari bifise ubushobozi nk'ubwo dufise no munsi. No kuvuga ngo ipantaro yikoze umuntu hari abashobora kwitandukanya nivuye hanze ico gihe vyarura ko bayitandukanya nivuye hanze ariko no munsi kubera ko narose ibindi bikoresho n'ubushobozi naciye nkora ku buryo nshobora gukora ipantaro ku buryo yavuye hanze canke iyo ngaha nyene nshobora no gusanga n'uwavuye hanze ari gihe usanga hari cyo ndamusumbijeko. Ca rero maze kwizana ico cyumviro barambwiye ati abantu b'abakobwa cyane cyane niwe ibyo badabu ntibikora bimeze gute kuko naho ibyo nashira nko ku mastati canke handi hantu bakamaza mbega mwebwe n'abagenzi gucaka kubaza mbega by'abadamu canke abakobwa ntibikora turabikora. Mwima none navuze ntabwo kugira rero ndavyerekane neza ahubwo reka nandere nizo tisi z'abakobwa ntangure ndabakorere izi mpuzu nyene z'abakobwa nabo nyene bashikirwe. No kuvuga kugira kuri uno mwanya dukora ibintu vyose bishoboka bijanye n'impuzu nubwo bisutiye twikora nikora turayikora ikintu bijanye n'impuzu cyose niko cyari cyo cyose bijanye n'umwambaro turagikora naho tugeze. Yego uri ngaho dusubire gato yakugicapo. Yego mwatubwiye ko mwatanguye kuvyiyumvira
hatanguye iciyumvira imbere y'amafaranga ego ariko ingene mu bitubwiye menga vyaranyarutse cyane kuba atabona igicapo ingene cyari imeze guhera mu Gasenyi ubu ukawugeze muri ville bari urugamba rungana gute hari kuguzi byabasavye murakoze guhera mu Gasenyi kwa urugamba runini cyane kuko ndibuka ntangira no kubikora natangiye gukora nkora dukora n'abakozi ariko turanabona ko n'abakiriya mbega basa n'ababuze dufise imashini zibiri tubona abakiriya basa n'ababuze turatanga no hantu haje iciyumviro n'abakozi bakambwira ati mbega ko gabosi tubona umuduhemba atakintu winjiza tuzoguma turi hanenzu ko mbona umenga bizohagarara ndababwira ntoya uyajeho ibintu naganira n'abantu bakoze ibintu by'imigambi ntivyoroshe ni ibintu birebire ari birebire rero uko nabipanze nuko nabiteguye bisaba ko twihangana nyene jewe nkemera nkaburara mugabo abakozi bakaronka uko bafungura tugafashanya mutwe nshoboye mugabo bakabaho ico gihe nta handi hantu wakora ndafite utundi tuntu nkora dusanzwe tunyunganira kuva na kera ni natwo nahereyeko nitwo twagenda turanyunganira nshobora kuriha iyo nzu nshobora no kubanoha abakozi bagafungura nimba atari banga utwo tundi twarodutse hari ibyo sanzwe nkora muri bata bijanye n'amatelefone ego rero ivyo ni navyo novuga ko n'ubu kugira uno munsi mfise mwizina binamfasha no mu bibikorwa ndiko ndakora uno munsi nyene ego wize marketing ego uri mu matelefone ukaba uri no mu mpuzu ego tuvuge ko wawushije umuhamagaro ahubwo umuhamagaro wanje n'uwo nyene ahubwo kuko jewe nize kurondera kurondeza ni ukuvuga ngo rero hashoboka hose ntegeza ko haronderera ego ahashoboka hose ni ukuvuga ikintu cyose amategeko y'u Burundi yemera kitabujijwe cyose bishobose ndakirondereramo ego muravuze muti mukora amashati harimo niyo wambaye made in Burundi ego jemba nkeneye kumenya nize ntambamye mwahuye nazo intambamye ya mbere muri umwuga nahuye nayo nkitangura n'ubu nkihura nayo icambere hariho n'ibikoresho ica kabiri hariho kuva ninjiye mu byo gushona ibyo ndandaza n'amatisi arimo no kuronka amatisi ntivyoroshe cyane izo ni intambamye zibiri novuga iyi ni intambamye novuga ko nahuye nayo nkitangura ni yo kugira ngo ntangure abantu batangire kumenya ko nshona batangure bangendere niyo mpamvu navuze nti ubwa mbere byaragoranye cyane kugira ngo n'abakozi bashobore kubaho ariko bivanye nuko nari narabiteguye nuko nagendagana n'abantu bandemesha nagumye numva yuko bizotora bigakunda kugira no munsi rero warugwaruka rushobora kuba ruhari ubona yuko menga ntibikunda bamwe bakavuga ati muri nta kazi gahe we wize marketing ariko ukora impuzu ukongera ugakora no kuri bati bangereye kumenya ubwira iki ugwaruka jewe icyo nobwira ugwaruka nkanje nuko icambere coco nuko bogira ivyumviro cyo ni cambere ca kabiri naco ugize gato arashobora kugaherako ntivyorosha ariko iyo hagize nk'umuntu abona watanguye akantu akuzi canke hariho n'uwuza atakuzi akavuga ati reka umuntu amutera imbaraga hariho n'abagushorera atari uko gusa bumva ko bashatse kugushora muga kugira gutera imbaraga gushorera rero ugwaruka gwiyumvira kuba gotangura imigambi no rutera intege biragoye ariko birashoboka nukuvuga ngo iyo utanguye wari ufise nabavugiye ko je natanguje imashini zibiri kandi zaruza ukajo imashini ico gihe guha 450 yagubye 150 ariko iyikomeye ariko jari zibiri naziguze mu majanani bisigura ko ari imashini zari zaraheze kuko nari naravyumviriye suko nari mfise uburyo bwinshi nubwo nari mfise hato inkura ariko naragirije ndatangura kugira ngo ivyo niyumvire ndabe ko bishoboka ntibize vyoroha ariko igihe nakora ubwa mbere nkabona yuko amafaranga yo kuriha abakozi ataboneka abakozi no batangiye kumva yuko bocika intege mugabo ndababwira ni mwihangane bizoza ntangiye gukora rero nkatangira kuronka ayo guha abakozi bonye nayo kuronka inzu ntayaronka byampaye imbaraga ahubwo zo kubona yuko bihabwo byabe ndiko ndimvira bizokunda navuze nti uko biri kose inzu nayo ibimba majana 2 navuze nti iyi nzu ndi mu majana 2 je ntacu nzokwiyaranja ndayirihe uko bigenda kose mwe ni mwaronka yiwanyu ntangorane
tugenda turaduguka buke aho tugeze naha. Rero intambamyi ntizibura kandi n'umuntu yumvira guhera kuri zero biragoye ntibikunda mugabo nimba uvise ni telefone. Je nk'ubu utuvugana ngaha jewe nkora nkoresha iPhone 14 Pro Max China 15 Pro Max beshi barabizi. Hari umuntu abonye nk'iyi telefone avuga ati warasubiye inyuma. Nuko nemeye nkavuga ntico nkene ndagishaka. Nafashe za telefone ndazigurisha nkakoresha telefone miliyoni zine zitatu nkayireka kuyikoresha nkakoresha yimo amajana 3 amajana 4 kugira ngo mbandanye nkora bya bintu nkeneye kandi ndazazogera igihe nungere ngure iyisumba yandi naranaguze. Nuko rero twobigenza kuba jene ntihagire wumva yuko bidashoboka gusa afise uwaririra akaba yo muhiyo machine makayitanguza arashobora gutangura kandi birakunda imwe guhaza ibiri kandi suko ununguka cyane ahubwo iyo ufise ico viza biguha imbaraga zo kurondera handi hantu bishoboka vyose mugabo cyake ukakijamo. Watubwiye ngo ntivyoroshe ariko birakunda. Ariko bangeneye kumenya ariko muratubwira uko hari nk'uri paradukikana avuze ati eka shawi no avuga ko yarose niyo mutaha tijewe ino diplome yanje narabuze naho ndayitwara. Mbega ubu kwiga birakwiye gusa kugira ngo umuntu ashobore guterera mu iterambere ry'igihugu? Kwiga gusa ntibikwiye jewe niko no kwishura. Ndibuka kera jewe iyo mvuka nahavuze byari byoroshe ko umuntu yiza ronka akazi ariko no munsi siko bimeze. Rero uno munsi umuntu arashobora kwiga ariko akiga yiga nico yokora inyuma y'amashuri kandi no kuvuga ngo wize ubuganga kumwe bavuga ngo wize marketing byagenze gute uri kurashona bimwe wize ubuganga ushobora kuzoja no kumenyesha makuru birashoboka kuko bivana n'ivyo uhuriyo navyo kandi urashobora kubishobora kuri tele. Rero no kuvuga ngo jewe ico nanje notanga akaro kuri jewe niga umuvyeyi yarambwiye ko no kwiga ibijanye n'ubuganga kubera ko ico gihe niga secondaire ubuganga nibwo bwari kuri chat kandi twebwe iwacu abizi bari bake vraiment bisigura ko hejeje iwacu ronka akazi. Rero uno munsi mugabo nuwoheza hari iwacu yorindira nk'imyaka ningahe atarashikirwa bisigura ko rero jewe ico novuga maze kuinjira muri secondaire je nadanaza impuzu baranukira 500 vya Minerval abo twiganye barabizi baza kubona ikigana bazo barabizi nduze kubitora ko niki gatara nduze kubitora mu kana cyaca mu isoko nibangangira mene kuri kamera naca mu isoko haro ahantu badanaza impuzu zibishweka naca ntora bipandaro nka 3 za 3 shize kwishuri nazigurisha 4 5 ariko sukuvuga ngo niho ngo byagiye birava mugabo ni novuga ko ari nka inspiration agenda gira mu buzima kuko wanashaka ndi n'umwana natembeje isigara ngaha kuntuze ya kera abantu barugu barabizi natembeje isigara udanaza amafaranga 10 nkiri umwana cyane niga muri primaire. Rero no kuvuga ngo uno munsi umuntu yo kwiga ni byiza ariko no kwiga gukora ni byiza nuvuga nka pratique ni byiza gusoma kubera ko ngeze muri kaminuza naho nyene natangiye kudana vya telefone je muri kaminuza bya nyavuga rero nta kidashoboka je natangure kuri telefone nakoresha ku munyaga nkuba haizo bita ngo Tekino M3 ego turangiza zari we M3 Tekino na limited kiza ico gihe telefone nayikoresha ku muyaga nkuba ucitse nayo yabizimye yari nka television. Izo telefone kandi ni habura abandi bantu bazikunda bakayingurira nayiranga 30 ni habura umuntu azaka 35,000 kandi ico gihe 5 vy'ico gihe yari amahera menshi. Ndabandanye uko nyene bivanye nuko nagiye ndamenyekana ndateba nashikira ku buryo ndangura telefone 50 nayirangura kwa 60 nungutse 10 y'amafaranga menshi cyane kuko ndibuka ico gihe jewe twabana n'abantu twari 13 ku munsi twari ku kwezi twari nari 13 ku kwezi kunzwi twari dupanze ishambo rite 40,000 nari 13 n'amajana 3 nukuvuga ngo 10,000 nsigaje ku 3 n'amajana 3 kugira ngo ndihinzu wanashaka byarandugije ndateba ndaronka karaka muri imitere ngaha hirya ndakarose vyampaye ahubwo nge nabeze nk'ubihagarika mugabo vyampaye gukorana imbaraga cyane kuko nakora ntaruhuka nakora guhera saa 12 gushaka saa 12 z'agatondo. Wow. Nkararayo kandi nava ku kazi cyane ndakwishura. Wow. Ico gihe ndibuka mu wa gatatu byarashatse kunyobeza nasuye mu makuru nkangaye mugabo nagize imana ndayiga ndayatora. Ubu turi mu gihe ugiye kuraba ico kintu muko muravuga gikomeye cyane bisaba umuntu yiga ariko akiga nico ashoboye kindi gukora ugwaruka
urabikora duha akarorero tubwire rero umuryango wa House Fashion akabijya kanyu twavuze ko mukora impuzu made in Burundi akabijya kanyu nakahe nike kintu mugishasha muzanye muri kino gisata jewe cyambere nkuko nabivuze icanyije mu kigisata harimwo uko narabonye yuko gashobora kuba kazi ariko abagakora bakagakora nabi nubwo atari bose ariko benshi tuba tuganira n'ubu nabo dufashanya bose turatubiganira nkababwira nti reka dukosora umwuga tugira umwuga ubu umwuga w'ukuri kuko namundahara hati bahora bavuga ngo abantu bavuga ngo habaye ngo imace z'ababeshi ngo iyanyuma yahuze batayeri sinzi n'abandi bantu bavuga nkavuga nti rero je nabo dukorana sindabita batayeri ndabita abafundi ndabita abakozi nta mutayeri je dukorana kuko maze kumvija mu mutayeri babaje kumenga nabantu batabaseresha badakora ibintu ku murongo niyo mpamvu mpora mbwira n'abantu dukora umwuga umwe nejo twame tuganira nkababwira nti reka dukore umwuga tuhindure kuburyo umuntu bavuze ngo nubwo uvuga ngo umutayeri bumva ko ari umuntu akomeye atari wa muntu abesha kandi umuntu yitunze umuntu ashobora guca n'ahantu akaba mota akabasa neza kandi birashoboka akazi cyambere nuko tugaha valere tugaha agaciro kako rero ku bantu rero bavuga bati twebwe akabijya kacu urumva ko nabanje guhura n'intambamye n'undi afite impuzu nahebeye ku batayeri kandi maze umwaka n'igice urenga nkora ibinyene kandi afite abantu bazi gukora costume neza gusumba abo bazikora ico gihe nemeye ndarondera n'ahandi hantu ariko narahebeye impuzu bisigura ko rero icambere canzanye no kugira ngo ibi bintu nanje ndabi vyari byo neza ndabishire ku murongo kandi nkaba mbona yuko hari abantu benshi bitwa ko ari abatayeri b'umwuga mugabo usanga bashonje babura n'amafaranga yo kurya ndavuga nti ko tubikora ngo dufashanye tubivyaza umusaruro kandi umusaruro munini cyane natwe tuwe abandi bantu bakomeye ku rwego mpuzamakungu biko biza ku yindi point idasanzwe uriko urabitubwira nuko akabijya rero akabijya nkuko nako ndabivuga rero icambere coco mu kabijya ni ukugira ngo dushire ku murongo akazi ko gushona icyo nico cambere kubera ko hariho uko kuntu nyene nagiye nanje ndaburira ibintu mu materiye canke ku bantu bashona vyatumye niyumvira ukundi kuntu ushobora kubikora kugira ngo abandi bantu ntibababare niyo mpamvu nico gituma naciye mfata umugambi wuko abafundi dukorana n'abakiriya ata bintu byinshi bashobora kuvugana kugira ngo ntihave habamwo ibintu byo kubeshanya muri bo naciye ngira ibiro ndagira ibiro ku buryo umuntu aje bamwakira mu biro bamaze kumwakira mu biro bakamubaza icyo akeneye amaze kuvuga icyo akeneye bumvise ibyo akeneye baca bamenya n'umufundi yoshobora ivyo bintu akeneye bagaca bamuhamagara akamupima amaze kumupima n'ubundi mufundi aca yigira wo kuri reception nyene niwe baca bavugana n'ikintu aje kugitora agisanga kuri reception caraheze mu gihe kitaheze ico gihe ikosa ntirija ku mufundi rija ku wo muntu kandi navyo nyene ntibishobora gukunda ko ico kintu kidahera kubera ko batanga program batanga iyo novuga mu kirundi kw'irangora isango bivanye n'igihe n'ibikorwa bafise wewe bararaba bavuga ati iki gikorwa cacu kizohera umwanya uyu icyo gitangura gera iki baca baguha isango niko nabitegekanije kandi abo tumaze gukorana bose barabizi ko ata muntu n'umwe arigera agira ikibazo muri ivyo bintu bisigura ko umuntu umunsi bamuhaye kuko turamuha n'icanditse tumuha facture tukamuhereza tukamushira ko n'umwe aza gutora ico kintu ci facture bavyanditseko kandi iyo facture ni facture bayemewe n'amategeko nta kuvuga ngo ibintu bimeze uku ni facture y'umuryango wa House Fashion iriko nife yayo na registre de commerce yayo mu gihe rero turafise ikibanza twandikamwo tukamubwira ati uzoza gutora iki kintu nukuba twandikira itariki uzishikiye tukaca twandikira n'itariki uzoza gutora ico kintu cawe n'isaha uzoza kugitorerako igihe uza kugitorerako rero usanga ikintu kiri nga iyo giheze kija ngaha muri vitrine haza ibintu byaheze by'abakiriya canke ibyo ducuruza ibintu by'abakiriya byaheze nibyo dushira ngaha iyo ikintu cy'umukiriya giheze tubishira ngaha akaza kugitora aje kugitora bararaba atanga iresi bamuhaye bagaca bamusubiza bagaca bamuha ikintu cyo yaje gutora akaraba kipima ahejeje kwipima asanze ari sawa cyari amafaranga ya asanze natari bitameze neza araca duhamagara wa muntu agikora tukamuha intebe akicara dusanze dufite intebe mu biro by'iwacu
akicara akarindira kuko mu gihe ari rutushe bitwara akanya gato yarakirindira akagitwara ariko ni nagake bishika ngo umwanya canke ikintu dusanga kitameze neza abo twakoranye barabizi bo dushingira intara ego inyuma yawe rero turabona hari amashati mwotwereka biho mu bikorwa mwahejeje gukora ego bimwe mu bikorwa byacu twahejeje gukora reka duhere kuri jewe nyene zishati nitwebwe tuzikora dusa amatisi n'izi jinsi nitwe tuzikora aho wambaye jinsi wikoreye wowe nyene ego izi jinsi tuzikora iyo umuntu ashaka yagutse bamuvako uretse ko twatuzisera muri magana imifuko yose yo ku ruhande nimwe mwayishiriye twabishizeko ibi byose twabishizeko inyuma n'imbere twabishizeko byose nitwe twabishizeko ivyo dukora navyo mu mashati twagiye turababwira nk'ini shati twarakoze kandi ishati yanditseko nimero yayo ku buryo umuntu ashobora akubwira ati ndi kure mugabe dushati zanyu narazikunze ni mu ndungikira ishati tukamubwira ati wowe wambara iyihe hariho rero ivyo bita amanuze amamezire ari standard ari internationale niyo nako dukoresha nukuvuga ngo iyo akubwiye ati nambara M ni medium bavuga mu Congereza kenshi mugabo beshi barabizi uca uraba ya shati wakira kukubwira ati jewe nakunze mwiyo kurere wowe uciraba hanyuma ucitekera aho nkiyo yabwiye ati nambara M yego naje wa XX large ivyo byose akubwiye uko nyene wewe umenya ishati ukora ukamukorera hanyuma ukamurungikira ubu rero tugira nakabijya kandi uyikeneye ntirirwa ararindira umwanya munini ngo tumushonere uyikeneye avuga ati nkeneye tumubwira nturi hehe canka tukamubwira turi ngaha kuko twe turagirana livrezo no mu gushona turagira livrezo nk'uwo muntu arashobora kuba afise umuryango munini canke akaba adafise umwanya turashobora kumusanga ku biro ahakorera cyane tukamusanga muhiri wiwe tukamupima hanyuma tukagenda tugakora ibikorwa vyiwe twabeza tukabimushira n'ubundi ego nako nyene kari mu kabijya twazanye ego cya bintu birakomeye cyane gose izi zose ndabura ko byo bazikomera izi namashati gusa muri ko maratwereka ego nkuko rero nariko ndabibabwira no kuvuga ngo ishati iyo umuntu ayisavye nyinshi ziba zishonye ubu ntakwirirwa turababwira ngo turafise magazi yavyo iyo impuzu twa twarakoze iz'abakobwa nabo kenshi bamwe bahora batubaza ngo idukora ngo tuzikora iz'abakobwa zabikanzu z'amajinisi z'abakobwa turazikora nk'izi ni modele twa dukora izi zose nizo twa dukora izi zose murazibona iyo complet uko nyene iyi complet uyifuje hari gihe umuntu usanga yifuza nko gushira ko gashati kandi katariko izi zose nizo tuba twarabakoreye abakiriya abakobwa izi zose nizo abigeme n'abamama no kuvuga abadamu bose baba bisanze kwizi impuzu zose tuba dukora ikindi rero novuga cyakabijya cyane hariho ijinsi dukora dusanzwe dukora zirenze nizo twaberetse nk'izi ni jinsi nk'izi ni jinsi tuba dukora ku buryo umuntu ayifujije tuyimuhereza atana kimwe bayisabwe kandi turashira ko n'amanimero ku buryo umuntu impuzu aza atora gusa atirirwa aripima izi ni jinsi mwakoze izi ni jinsi twakoze izi zose ni pantaro jinsi twakoze abona ko ni jinsi zifite ibifungo vyiza inyambara abantu zimeze neza ziri ku mwanya ku majinsi turacabereka reka tubereke nk'ijinsi z'abakobwa hariho amajipo ni nk'iyo ihagaze ngaho iyi ni jinsi y'ijipo agapasura mugaca mumushirira turagushirako cyane gose agapasura turagushirako yingirane yumpane kote ego amabutura nayo nyene n'amabutura n'abantu bakunze bamubutura abona ko tuba twarabakora ibintu vyiza ibutura iba ari nziza iri ku rugero rwiza kandi iba ishonye neza twose mukadushirira ko twose turadushira ko esthétique vyose ego nivyo muratweretse izi mpuzu ni impuzu naje ndiko nakenguruka ariko hariho abandi bavuga bati turakeneye kwambara impuzu no twara mu rubanza zindi mbega je n'ama costume mecoco abakeneye barabitu ko kijanye ni costume twariteguye cyane gose kandi ku rugero ruhagije rukwiye twariteguye cyane ku buryo ubu reka ntange nk'akarorero ku bantu benshi bagura impuzu hanze mpora mvuga nti mbega ko iyi koti wayiguze imiliyoni 2 none ukabusana itabukuye ukacuyizana iwanje nkaca ndayisambagura yose kuko costume mu kuyikora uyisubiramwo uyisambura yose gitambara ku kindi akaba arije nkaca ndayikora rero aho nimwoza muraduha amafaranga nka tukayajyako
ni ukuvuga ngo rero costume tuzikora neza ku buryo buhagije kandi dukoresha n'ibikoresho bihambaye gose ibikoresho bihambaye gose ku buryo costume ikorewe ngaha uyambaye atamuntu ayitandukanye ni costume yaguze miliyoni 2 ibi ni ibintu noshingira intahe n'abamaze kudukoresha ko barabizi ikindi naco nko ku bantu bari kure hari abantu usanga bari muri hagati mu gihugu canke hanze y'igihugu ukumva ngo abantu barazi gushona mugabo ngo sinumva ngo ukuntu ngo no baronka ntibagire ikibazo cyo kuturonka twebwe dukoresha imbuga zitandukanye kandi noneho twebwe twemewe n'amategeko dufise ivyangombwa byose vyemera ko dukora turasoma konti y'amadolari turafise amakonti yose yanditse ku muryango wazo fashion konti y'andolari konti y'amarundi na uretse ko kenshi sinkunda izana imikashi kuko imikashi ntigira border ku buryo umuntu ashaka kubwira ngo amafaranga naraguhaye ngaya ariko waduha amafaranga kuri konti yiwe kuduha border nta handi hantu dushaka kuhakanira rero no kuvuga ngo turashobora kuza gutanga inimero za konti inyuma rero abantu bagira imanza ntibagire ikibazo twebwe dushona ku buryo bugezweho dushona ku buryo bugezweho ipantaro nubwo utamesuza muri clean shop naho umesuza iri ku mugozi umuntu abonye imanitse ahantu aravuga ati iyi mpuzu ni ntamenya ko yakorewe mu gihugu cy'u Burundi baca bibaza ko yuri indege nyine yatarayurira kumbe yakorewe ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero abantu bose yabagira imanza bagira imisi mikuru abanyabirori bose nibatwiture turabishoboye kabisa yego ibintu bikomeye cyane gose nibatwiture uriko mutubwira ibintu bikomeye cyane ariko bankene kumenya abifuza kubakenera imbere ko tuja mu ruganda hari babasangahe abadukenera rero turafise aho dusanzwe dushonera aho dushonera naho ni muri centre ville ku muhororo impande ya cafe Guruma ibiro nimero 6 niho bakwakira bakaguha icicaro baje guha icicaro bakakubaza ikikugenza hanyuma ukakivuga mu nyuma bakagutunganiriza ahandi naho kubakeneye izisanzwe zishonye batirigo barafata umwanya munini turafise ikibanza tudandariza mu impuzu kandi ikibanza ciza cyane nibaza ko tuzokibereka naco nyene ni kibanza ni muri centre ville naho nyene kuri avenue de la Mission ni galerie nshasha nziza cyane isa neza yitwa 2 second mall iri ngaha kuri avenue de la Mission impande yagora ni ikibanza inimero C3 ni kibanza nimero C3 nico dukoreramo tugaca tugira nimero za telefone kubazifuza inimero za telefone zo kuri atelier 67 79 33 53 ndazisubiremo 67 79 33 iki ukene naho kuri shop inimero zaho ni 67 45 46 ubusa 8 abadukenera kuri shop ndabongira ndababwira inimero yiwacu ni 67 45 46 ubusa 8 aho ni kuri shop ariko nubwo kuyenduka telefona mwizo nimero iyo ari yo yose turashobora kugutunganiriza mu mpande zose kuko twese turi bamwe yego kwa kuri ahandi ndabakuvya muskomara ngo mara gutembereza muri atelier mukaca mwanuka cyagaruka ndabura ko jewe ni juste garisi ndahindura biado camera mwita umusaza ndabura ko vya muskomera aha rero twaba tugiye tugiye mu ruganda kubereka aho duhingurira ibintu byacu tubereke uburyo dukoresha tubereke ko ibyo dukora ibyo twerekana atari ibyo kubesha ahubwo ari ukuri ari ibyo twebwe nyine ubwacu twikorera si bisoromano cyangwa ivyomekera oya ni iby'iwacu dukora 100%. Wow, ikintu kicangiwe rero ngaha ni ukugishika ngaho cubona bino bintu ibi vyose bibarizwa cyane gose ibi vyose nacu kenera mu ibi vyose ngubure kandi ngaha harimo n'abantu twakoreye impuzu harimo nk'uyu n'umwana wanje n'uyu no nakoreye impuzu harimo n'indi foto imwe nakoreye umuntu no kuvuga ngo rero ibi vyose nibyo dufise ngaha nuko tware twinjiye mu ruganda bimeze gute mu ruganda hameze neza dufite amamashini meza n'abakozi urabona ko bakeye abo dukorana abafundi urazi ko nakunda kuvuga ngo batayere urabona ko bakeye mu ruganda hameze neza ngaha niho hari atelier hari inyuma niho hari stock no kuvuga ngo ukeneye gukora ikintu agenda muri stock akazana ikintu akaca agishira agaca gukorera ngaha iyo gimaze guhera baraba neza ko caheze neza kuko ikintu jewe nemera ko caheze ari uko ishati nimba bayikoze bayiteye ibifungo baje bayitoboye bayigoroye niho nemera ko yaheze ikiva ngaha
igaca igenda aho bayimesera. Bamaze kuyimesa niho baca bayigarukana hariya ikaba buzingwe ibikwe umukiriya ni hazayisanga rero. Wow. Aha rero za mpuzu zose aba nibo bahinga bazifyatura. Aba nibo bahinga bazifyatura ziriya mpuzu, ariko hariho n'abataje n'abatagaha ariko benshi naba. Nuko tuma dushira abasozera akamu mutera ugwaruka nakaye. Akamu mutera ugwaruka nuko uko biri kose bogerageza kumwe nabivuga kumwe nami ndabivuga. Yego. Nuko bogerageza ibikorwa byabo ivyumviro byabo bakabitangura, ntibazobura abandi bantu babaje inyuma canke babafasha. Ngabo batanguye icambere no gutangura. Icambere no gutangura. Ikibazo gisa ni cyanyuma. Yego. Mwifuza gushikahe? Aho twifuza gushika nivyo biri mugambi wanje, nico gituma ubona yuko umuntu aguma ayitanga. Nifuza yuko kutoba gushona gusa ahubwo kuba ukuranguza. Yego. Nukuvuga ngo impuzu dukora zikaba impuzu ziranguzwa, abarundi bakambara impuzu zikorewe mu Burundi, ipantaro, ikostime, tukatuma tuzana ivyo bitambara. Ndanifuza yuko hozogera n'igihe n'ibitambara nkaronka amahirwe yo kuja kurondera ingene bashobora kwihingura ibitambara, kuko mpora numva ngo ivyo bakoresha kenshi babikura iwacu muri Afrika, nako tukikorera ibitambara kuburyo ikintu cyose kiba ijana kwijana mu Burundi, ya madovize ubuzi na cyane cyane. Nifuza yuko mu gihe twobikora burya akenshi bakunda kuvuga ngo ibintu ngo hanze ngo bikagenda kurondera ubuzi, mu gihe natwe twokora iyi myuga nyene nkuko nyene ubuzi buba bwinshi, kuko n'ubu nyene tuvugana nkunda keneye n'abandi bakozi abandi bafundi twokorana babizi bakaza tukabereka nabo bakaronka ingene bashobora kuronka ubugari nko tuburonka. Ico nico cifuzo canje kugira ngo uburundi bube ibintu bibamwo byinshi by'impuzu bibi byo mu Burundi. Nico cifuzo canje no hanze tubasagurire. Turi mu gihe 2040 Burundi azoba ari igihugu cifashe, nitwa turi kumwe twese bizoshoboka. 2060 dufise imbona kazoza yuko tuzoba ari igihugu giteye imbere. Mbega inganda mwene izi dufise uruhare rwaye kugira ngo dushobore gutera imbere vyihugu. Nico rero cambere navuga rero ahubwo twebwe imbona kazoza bya twe twayitanguye kare. Yego. Kuko ubu igihe gisigaye si gito nubwo umwanya wihuta. Yego. Bisigura ko jewe nko mu vyumviro mfise iki gihe kizogera tumaze kuba tugera ku rugero ku buryo ugenda imuyinga hariya mu gihugu hagati, ugenda hari makama mu gihugu hagati ugasanga ibintu byose nivyo mu si jewe gusa n'abandi bose babikora no kuvuza ko bogira imbaraga ku buryo tuzogira ico gihe mu Burundi, ahubwo ikintu made in Burundi kishobora gusohoka hanze y'igihugu natwe bakabona yuko dushoboye kandi birashoboka. Yego. Ndagushimire chef. Urakoze cyane. Niki kintu cya gikireze tuva nga tutavuze. Karibu kandi kintu tuva nga tutavuze. Yego. Ni ikijanye n'uburyo reka mvuge muri rusangi haba muri leta canke mu bandi bantu no kwizera icambere mu bantu niba tugendere badushorere batwizere turashoboye. Babashigikira. Niba dushigikira ubushigikira ko habona ko kwambere dushaka suko boduhana amafaranga. Baradushora no kudushorera bakaba badushigikiye, kuko ugushorera bagushigikiye, kuko bya bindi agushoreyemo ni wakora ku 10,000 canke 20 urabigura indi mashini undi muntu abarosa akazi nabo bababayeho. Baduterere mu kudushorera n'abafise uburyo bashaka kudufasha nimba ibikoresho babifise barashaka kudutera mu bikoresho, ariko na cyane cyane nko kuri leta ico nosaba cyane cyane nuko abo dufasha abo bishobora bakaza nabo nyene baratugendera, kuko nabo nyene n'isanamu ni ikintu kinini cyane. Kandi reka nshimira abasanzwe batugendera, kuko twebwe ntitugenderwa n'abato bato gusa, tugenderwa na bose, baba abagwiza tunga, baba abantu bato bato, baba n'abashefu, baba abo mu mutekano cyangwa abo mu nzego zindi zitandukanye, bose baratugendera. Na nifuza reko baba benshi ku buryo iyo mbona kazuza canke iri hangiro turiko turiha tubone ko badushigikiye, n'abantu bato bato bandi bazobona yuko kumbe dushigikiwe nabo babone kutugendera. Ico naco nyene no gisaba. Ego. Nuko ndagushimire cyane bwana Rukundo. Ego nawe nizere ko tuzogaruka mwarateye indi ntambwe. Tuzoba twateye indi ntambwe cyane. Tuzogaruka tuhurira muri ya shop hariya hepfo turiko turayikora, nuwo shaka tugendera no munsi, ariko urugero twishaka ko ntirarushikako, muzogaruka urugero twishaka ko yarashitseko. Ni karibu cyane. Reka tubashimire mwese mwavyo murimo murabana natwe gutambura mugaza mbese biranagwaza, ariko mwana muterwa kwa Rukundo turi kumwe twese birashoboka. Ukwiye amaboko mu mpuzu nujya gakura amaboko mu mpuzu turashobora gutera imbere, maze umwe wese agashobora kwiremera akazi. Yarabitanguye Rukundo n'ugwaruka nkatwe we haburiki ndabura ko
kugira amashi aboneke nuko amaboko abiri akoranako ugaca wumva amashi tabura ati bye bye ciao hasta la vista uraushuro mushuro fushura none